nezerejwe nuko abarundi turiko turamenya neza twese ko tutiremye kandi ivyo turonka vyose atari ukubera ubukomezi bwacu, tuzi neza ko ari Imana mushobora vyose yabiduhaye. Uyu munsi nari mvuze kudasanzwe, ni umunsi mwiza cane kuko abarundi twese tuje mu nyonga z'Imana kugira ngo dukenguruke, twongere tuyisabe kuguma itubungabunga. Uburundi ni igihugu ciza cane Imana yatugabiye, ariko ubwa mbere twariyanjanjweko, ariko ubu birahaye biraza. Ubu bumwe dufise mu Mana ndizeye neza ko ari bwo bumwe abarundi buriko buratwubaka mu mitima yacu. Bihuriranye nuko twari tumaze igihe turiko turavuga tuti tugerageze guhinduka, dukuremwo agatima ka kera k'umurundi wa kera, tuzane umutima mushasha. None twaje gusaba kugira ngo Imana idufashe abarundi tube bashasha. Twaciye mu bigoye, nivyo vyari bigoye, mugabo Imana yarabiretse biraba kugira ngo iducishe bugufi tubone aho ingufu z'abantu zigarukira n'aho iz'Imana rero zikomereye. None rero ntiduhave twibagira ivyo vyiza Imana yatugiriye ikadukura muri ayo magume yose twaciyemwo, igasubira ikatwungira ubumwe. None natwe rero duce tuguma muri ivyo vyiza Imana yadukoreye. Twaje gutangura igisabisho co gukenguruka tuzomaramwo imisi 5. Iyo misi 5 rero turifuza cyane yuko Imana yotwongerereza ubwa mbere kuyemera no kuyigamburukira. Muri iyo misi 5 ndanezerewe cyane kubona abihebeye Imana, abo mu madini yose dukoraniye hamwe, kuko turashaka yuko abarundi bahinduka koko tugibe umurundi w'ubuntu. Nta kindi kizotugira abantu atari ijambo ry'Imana. None rero muri iyo misi tuzoyimara turiko turiga, batwigisha kugira ngo badukomeze umutima, tugire umutima w'ubuntu. Ndanezerewe cyane ko abafise ubumenyi mu vy'Imana kuruta abandi bose biteguriye kuduhindura koko. Nkaba nasaba rero umutima mweranda agumane natwe cyane cyane kuri iyi ntango duhereyeko, kugira ngo dutangurane umutima w'ishaka ryo koko kuba abantu.